nkora iki canangira rero kuba umuseriveri hajya kuri entente sportive akarato naragasiga hamwe ndakibonamwo bakaca rero babona atakakaho karismate ega wa muhungu ndamubona nommé assistant du ministre Rémi Ndayishimiye egaca n'abasistant du ministre ni watona gucya ubukene buzotondera ariko ni bavuga ati reka urongeze ubuzima buriho. Ndakunda cyane abantu b'abakenyezi usanga yikoreye inkoko irimo umwumbati irimo ikaranga ariko arazunguruka muri quartier. Ndabakunda rwose. Ndakunda cyane abajene usanga afise impunzu ngaha ariko aratemberera cyane ibirato bajya bara. Monsieur Rémi, ndaryohewe cyane kandi niniteka kwemera kutugendera muri studio yacu uno munsi. Nanje birampimbaye gose kuba munyakiriye muri iyi studio yanyu. Ego. Nkuko mwavyumvise objectif y'ibiganiro dukora tuzana abantu bashobora kubera ivyitegererezo abandi. Bashobora wa umuntu ushobora kuraba ukavuga ati ibyo nimba yarabishitse ko naje ndashobora kubishikako. Rero uno munsi twifuje ko abantu bamenya ivyo mukora cyane cyane apana ivyo mukora muga ivyo mwaciyemwe kugira ngo ndundi ashobora kuba ari aho hantu yumve yuko haracari ivyizigiro kuri jewe. Rero ntagiye kure Emi muri abantu kahise kanyu mwakuriye he mwize hehe. Murakoze cyane nitwa Rémi Ndayishimiye nkaba nubatse nkamaze imyaka 12 nubatse urugo wanje ndi umupapa w'ibibondo 4 umwana wa mbere afite imyaka 10 ubu ni imyaka 6 ndafise n'umwana w'imyaka 4 n'imyaka 2 nkaba nubakanye n'umutambukanyi yitwa Kamariza Mediatrice nkaba kandi mu buzima bwa minsi yose mfise ibyo nabonye ibyo naciyemwo nkuko bivuze nshobora gusangira n'abandi. Murakoze cyane nkaba no munsi tuko turavugana nkora mu ishirahamwe ryitwa Brarudi ishirahamwe ridasanzwe muri iki gihugu kuko rifatiye runini leta kandi n'abene igihugu benshi nkaba njeje imigenderanire y'iryo shirahamwe n'izindi nzego nshatse kuvuga inzego za leta inzego z'abikorera ibyabo cyane cyane n'urwego rudasanzwe rw'abene igihugu. Ego nkaba kandi njejwe n'iterambere rirama muri iryo shirahamwe. Ego navukiye mu ntara Cibitoke muri commune Mugwi nkaba nize amashuri mato ngaho nyene ku ishuri toya yahitwa Ibambo muri ku mutumba w'Amahande muri zone ya Ngoma mu ntara muri commune Mugwi mu ntara Cibitoke. Ndabandanya amashuri yisumbuye ndaba amashuri yisumbuye muri za lycée Kayanza lycée Maranatha do Kivoga mu mwaka w'1998 niho naheza amashuri yisumbuye ndatora examen d'état mugabo kubera ko ibihe bitari byoroshe sinihutiye kuja muri kaminuza. Abavyeyi bari bashwiragiye hirya no hino ndaronka akazi muri ONG yitwa ADRA ni ONG jeje iterambere mu ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi ari naryo sanzwe nsengamo. Ndakora hafi imyaka 2 birashobora gutuma amafaranga ndaharonse nshobora gufasha abavyeyi nongera ndabahukura mu buhungiro barimwo ndabasubiza ku gatumba ndabafasha ibikenewe byose hama ndaheza rero ndaja muri kaminuza. Muri yo kaminuza rero niga kuri kaminuza y'umuco Université Lumière de Bujumbura hari mu mwaka w'ibihumbi 2002 ego na kabiri niga igisata ca communication ku Université Lumière option communication pour le développement. Ndavyiga mwete mwinshi cyane kuko nari nzi yo navuye kandi hariyo nagomba gushika. Aho navuye ni harahandi nuko mu gihe nari impunzi mu gihugu ca Congo cyo gihe bakita Zaire naraciye mu bitoroshe ndikorera imizigo mu isoko nkuru yahitwa Ikindu Maniema babita abakarani ingata ku batayizi nico kimwe bikoreza jewe nayishira ngaha aha bashira imfunguzo zari imfunguzo zanje rero umva nizo zamfasha kugurura kugira ngo ashobore kwikorera imizigo. Ndakora muri iyo soko nkuru ya Kindu nikorera imizigo umwanya utari muto hafi amezi 6 ndaronka amafaranga atari make n'igihe rero twumviye akamo ko guhunguka ndahunguka ndaza mu gihugu. Nashitse mu gihugu rero nacambanda ntanye umwaka w'9 ndiga ndaheza humanité
ndasharira muri kaminuza. Imbere yuko nja muri kaminuza nababwiye ko nabanje gukora mu ishirahamwe ryitwa ADRA. Ndiko ndakora rero muri iyo shirahamwe ryitwa ADRA, bifatiye kubyo nabona ndi impunzi, nkabona ubuzima abantu babayemo abene igihugu, niho numva ikintu kimbwira yuko no kwiga hamwe no nkaho niga ibyigwa bimfasha kwegera abene igihugu, byo mpimbara cyane. Nibyo koko muri examen leta yari yanyafixe ko no kwandaniza amashuri yanje muri campus Kiriri, mu gisata cabajya bajejwe kubaka ITES, ariko nshima kuja kuri Imiere uko hari gisata ca communication pour le développement, kugira ngo negere abanyagihugu nkuko numva muri jewe byariko birabiragizwa mu mutima. Ego ndabyiga kandi ndabitora naho nari narize ku marise hirya no hino ya ruguru. Ndibuka ko twatanguye turi abanyeshuri 202 mu mwaka wa mbere, twahejeje turi abanyeshuri 180, muri abo 181 byitwumvikane ko hafi 120 bashwiragiye birabananira, kandi rero abo bananiwe bariga ku mashuri akomakomeye ngaho i Bujumbura, internationali lycée zikomakomeye ngaho i Bujumbura. Hama nawe w'imugwi? Jewe w'imugwi lycée Manata mu Kivoga, lycée Kayanza ruguru hariya mu Nyaganyaga, turabikubita kwere. Yego habaye ama evaluation ya mi parcours, wasanga baje hajya kuri lycée Gikungu le dimanche, bashagaje hirya no hino ariko barambaza reme none ibi nibiki. Mwe muriko murambaza kandi mwe mwize ku mashuri akomakomeye, kandi agafaransa kanyu turabona ko iwanje no gupikagura mugabo la logique quand même niyo ya konta. Yego amashuri aheze ndiyumvira ati none hagati amashuri atarahera ni muri deuxième kandi ubuzima butangira kwanka, kuko leta yampereza bourse ibihumbi 32 ibyo ku kwezi. Ibyo najyo byaca bihura na Minerval, mugabo kubaho kwa minsi yose bigaca bigorana, kuko nsubira inyuma gatoya ntari mu makizari muri campus Mutanga. Makizari no kuvuga ntuwemerewe kuhaba, mugabo uriberereka kwaje kwa plan bakaguhindara bagenzi bawe. Nuko rero nari ndahabaye. Yego ibihe biragorana rero, barahava amakizari barabakura muri campus, babakuyeho ndavuga ati aha rero no kurondera uko nibako, niho niyumvira ati none nkora iki. Canangira rero kuba umuseriveri hajya kuri entente sportive, ndabo seriveri ngira amahirwe ncamba ndiko ndaseriva abantu baba VIP biyubashe. Hama nanje nambaye agashati kera kamesuye kagoroye, mwe nakagororera guhakwa kugaturira kugira ngo nshobore kugaragara imbere yabo neza. Akarato naragasiga hamwe ndakibonamwo, bakaca rero babona akagahu karismate kariko karaduseriva gasa neza, barankunda cyane gose. Ndakora hafi imyaka 2 irenga ndi umuseriveri, no kuvuga ko saa 11:30 twaduhejeje kuri Imiere, gaca mbirigiza buke hariya nafata bisi canke nagenda n'amaguru, ku buryo saa 12:09 nabashitse kuri entente sportive, gaca nkabaseriva gushika igihe twagera meme minuit. Hariho nkiri hari igihe umushefu yaca avuga ati umukiriya wa nyuma rero aca afata umuseriveri ukuntu ashika muri campus Mutanga. Sinzibagira ibihe bimwe baca bampa nka 5000 ya taxi, nkiyumvira ati iyi 5000 nifate taxi kwere, ngaca mfatanya kabiga nkayipasura ngaca bwiza. Hagiye nahura n'abavayu, urabona rero ibivayo byo mu ijoro yabyangwe urumogi itabi yarafise n'ijwi bidevelopa. Rero nanje ndiko narengana nabibona biko biraza, naca develop George kwira bimba ati ari kigenzi cyacu wacu nawe nyenda ku kazi. Achaga ati VIP waze, achaga ati ni mugenzi wacu, ngaca mbandanya hashika mugabo twadu 5000 urumva ko namaze kutubika. Sinzibagira yuko akarato ka mbere kiyubashe ka 20000 c'était en 2000, hari mu mwaka wa 2003 na 4 na 5 gutyo. Akarato ka mbere nakoze 20000 kari keza kari smart gose. Baranda takagahungu kwe na ka ruguru kari yubashe buke. Donc n'ubyo rero ubuzima kaminuza ndayiheza kandi neza kabisa, nta deuxième session baratangiye kuba ngira ngo muri première licence gutyo, sino ntama ndabitora neza cyane. Mwabuze ko mumva mwariga gushika 16h17 mukaca muja kuba umuseriveri. Amakaba n'igihe mwashikana minwe. Ni gute mwafatikanya donc amashure ndetse
nivyo muko murakora mukabirongera umwanya byose kwiga no kugira ikama ameme ikindi kibazo nashaka kumuca mubwira ko eske ni mwabaye tante n'amafaranga kwera ari igihe iyo ukiri umunyeshuri ugatangura gukora ku 30-40 ugira tentative yo kuvuga ati ubuzima n'ubu na kare n'abandi baricaye ni iki cyatuma mubandanya nibyo kubijanye no kwiga nari programa nkashobora kubwira umushefu wanje nti ejo sinzoza kuko hariho evaluation iri programme agashobora kumbwira ati okay ugiye ngaca nsiba hama nande naciye nkoresha yandi mayeri ndagerageza ukuntu ne influence abandi bahitidiye abagenzanje nca mbasuderege kugira ngo mbe mfise ijambo rya nyuma nkoranye na delege jo gupanga orere y'ibibazo babikorera kuri programme yawe nayo byabikorera kuri programme yanje ko n'abapanze fresh ndavuga ati reka rero nkora ibishoboka byose milite nchemba so delege canke delege nchenda bipanga sero na kalendire yanje ijanye n'akazi hagati aho nibake bari banabizi kereka nko bafise nk'umukobwa bafise nk'umufiance kina tennis yarashobora kungundura agatatangara bo baca nabwo ati rambe kiribanga ntuze ndiko ndaraba kubwoca kabiri agaca bihora ntibabimenya bagiye kubimenya batevye kubijanye no kuba tante n'amafaranga ko nari nje mba muri ONG nahembwa hafi 130 ku kwezi ari menshi nta yakazi ndibuka ko banzomeye abantu baravuga ati no uyu muhungu nibiki ashobora kutakazi muri ONG uyu mujene uyu mwana nta by'ubuzima azi mugabo nande navuga ati ndakeneye kubandanya ibyigo urumva rero amafaranga y'ubuseriveri yari make ugereranyije nayo hembwa muri ONG ntiyashobora gutuma noreka gukurikirana ibyigwa kuko naravuga ati naje ndakeneye kugendera mu ivoiture izi nzu mbona zo kumutangano naje ndakeneye kuzibamwo kera warumva ko bishoboka kwera hari igihe umuntu agira indoto ubwa rimwe hajya umuntu arota bivanye n'ahava nk'umwana w'ikirira ashobora kurota mutanga mwego umwana wo mu Cibitoke hariya mumenyaganyaga mwiyumvira gute murenganye kumutanga warumva ati naje umunsi umwe ndashobora kwamba mu rupangu hari indirimbo y'umuririmbyi yitwa Corneille n'umuririmbyi w'umunyarwanda menga kino gihe yoba muri Canada canke yoba ari mu kindi gihugu yarimbye akaririmbo keza cyane nakunda yakunda kuvuga ngo parce que on vient de loin parce qu'on vient de loin kajya rero karamfasha cyane nkabona ati none jeho sinobana nkanaka mu byukuri nkiri umuto aho nakuriye nta reference nabona byaranashikana ahantu abantu bavuga babwira papa ati mbega abahungu bawe bazoheza ryara amashuri ngo baze kuba barimo kuko akazi gakomeye cyane babona bwari ubwarimu mugabo ntangiye rero gusohoka nkavaho hantu nkaje hagaragara narabonye ko ubuzima atari budaherera poste ni natari ubwarimu hari ayandi ma opportunité rero nanje urumva kandi no kuba naratembereye nkabona mu Rwanda nkabona muri Congo nkabona ndi n'umuserveur nkabona n'abantu biyubashe iyo baba ariko baraganira kuri comptoir urumva umuserveur tife semblant nkaho uri kura serva mugabo urumvira ibyo abantu baganira nkumva bavuga bose nkasanga bavuye ruguru mbere hari n'abavuga yuko bahora baragira inka abo rero byaramfasha iyo bariko baraganira iyo baje bava kavuga ati bengereranije uyu nanje yo navuye ahubwo je navuye ahakomeye ngaca numva rero motivation gutyo kavuga ati okay murahejeje université murayize mu buryo bugoye avec akazi muvanga byose okay mwagiye mugravita gute muduga gute ama echelon kugira mushobore gushika aho mugeze bo jewe mpereje amashuri narageze ahantu ndiyumvira ati none gabasha hari mwaka 2000 ngira ngo n'umunani niho rero twahura n'umudirecteur w'ico gihe wa Radio Nationale wa Television Nationale duhuye turaganira duhahuriye ahantu tuganiye hajya ahantu twahuriye baragira presentation umwe wese akavuga icari hama rero yivuze nca ndamubona asohotse ndamukurikira ndamuramutsa n'ikinyabupfura cyinshi n'icubahiro cyinshi hama ndamubwira ati jewe nitwa naka mpejeje amashure ya kaminuza nibyo koko sindasoma igitabo ariko nifuza kugira stage nko kuri RTNB
ati nibyo nti acambwira ati bivanye n'ahantu duhuriye muri uru rubanza nawe wari urimwo biraboneka ko uyu yadutumiye ari umugenzi wawe kubera ko ndamwubaha reka rero ndabikwemereye nzoguha stage aca aramfasha arabwira deje wa RTNB barampa stage y'amezi 3 ya mbere mugabo rero iyo stage iza gushika mu kwezi kw'icumi aho direction ya RTNB itanguye kuzirabwira abakozi bose ngo bafate amakonje ni muri icyo kiringo rero kenshi muri televiziyo y'igihugu haba hari amareportage menshi urumva abamenyesha makuru bariko baraja amakonje amareportage nayo ni menshi baca bakoresha aba stagiaire ukaba nk'aka aba stagiaire ntibabahemba kwari kuronka amafrais de misuduze ruguru gusa nanje ndavuga ati rero ko bagiye donc iki kibanza kigaragara ngire ndacokipe mugabo mu gatondo reportage naba nayigiyeko iya mbere nkayikwabagura ngaca nsubira ku ya kabiri nkakora nka reportage zibiri ku munsi yego kabisa icyo rero tangura kuza rirasohoka ngo Remy Ndayishimiye ngo pour son reportage ngaca mvuga tangira kucyumva ndyohewe asa numva abantu ruguru barantelefona bavuga ngo twakumvise uri kuravuga bavuze ngo Remy Ndayishimiye ngo ijwi twabyumvise ibyo rero bimpa courage nyinshi cyane ndakora ama reportage amezi 3 ya mbere arahera barambwira yuko biheze mugabo nshobora ndasaba kubera twamaze kumenyerana nshobora ndasaba baranyongera ayandi mezi 3 muri ayo mezi banyongeyemo muri ayo mezi 3 nyene baca bagira recruitment bagize recruitment nanje ncasobekamo akadosi ncangira amahirwe rero ndabitora kukaba nkako byari bigoye ku muntu ku bamambure ba jiri twahora tujana rukuru mu reportage ko baranyumviye impuhwe baravuga ati uyu muhungu kweri nibyo yabitoye ariko reka tugire indi appreciation baca rero barampa akazi ndakora muri RTNB imyaka hafi 3 hama ndakora reportage imwe ndayikorera mu ntara c'ibitoki muri commune Bukinanyana yari reportage yakozwe twimirije kugira 50 iyo reportage rero sinzi umunyacubahiro yayibonye aca arabaza ati umumenyesha makuru yakoze iyo reportage ninde ati no yitwa Remy Ndayishimiye ati niwe ntego aca arasaba nimero yanje ayisabye aca ambwira ati mbega ko hari ikibanza c'umu conseiller chargé de la communication et porte-parole muri ministère y'environnement ubona ngo bishobora ati no bishobora koko nca ndagendayo ndabarokrite nkakora hafi imyaka 3 ndiko ndakora rero niho naca ntangura rero kubona gutembera ndatembera isi hafi ibihugu nka 200 canke birenga ndabona two hirya no hino mugabo nsubiye inyuma gatoya mbaye recruté muri RTNB mu 2009 ndi muri reportage nagiye kwigira reportage mu kigo ca Setemi d'ailleurs ntaraba recruté hasigaye ngira ngo nk'indwi ngo dutangire recrutement bayanonse niyo naho nabagindi mu reportage mu kigo ca Setemi turindiye ku interview vya DG wa Setemi ko bijanye ni yarara mu kapitale ya mu gisagara ca Bujumbura nza mbona umuntu w'umudemoiselle nawe yicaye ngo akeneye ubonano na DG hamwe umudemoiselle ndabona ko akademoiselle keza kari smart kambaye nyene karimbanye niho natangura kukaramutsa ati bitega mwigeme ko mbona ushajije ati ubwo nawe ntiwemirije kubonana n'ujya munyacubahiro hama nawe acarambira atego none agataho nitwa turaganira erega tuba turahanye contact aho hari mu kwezi kwa gatandatu tuba turahanye contact ncagira rero n'amahirwe muri RTNB hakaba hari ibintu bya flotte byari byaje kugira ngo abakozi batelefonane hagati yabo baca batubwira ngo umukozi arashobora kugira iyindi nimero yo mu partenaire wiwe donc madame canke umwana mugabo umwe mama yari ruguru papa yari ruguru aca barera ko kigeme ubushasha ubonye ncandagashiramo muri flotte umva twaca tuganira byoroshe muri flotte nawe uravyumva nacangerageza no kumva nkumunyesha makuru n'utujambo twiza ko kukadraga naho ntari mfise uburyo napfa kugahendahendesha amajambo nk'agaprometa de miracle ego hama yumva nk'akajwi ka reportage agata telefone abandi bagenzi biwe
ngo mwumvise avuze iyo reportage ngo n'umufiance wanje ako konyene gaca gatwa amezi atanka kumbe burya rero abantu b'abajournaliste biroroshe cyane biroroshe cyane amezi atanu aheze mu kwezi kwa 11 tariki 6 2009 iriga turageze mariage niwe ubu turi kumwe rero niwe ubu turi kumwe mu kanya kumbure muraza kumuyagisha muraza kuraba yuko ntari nihenze kwe ngo nibyo rero urumva tumaze kubaka aho ndicari muri RTNB ubuzima rero butangira kugora wa muhungu ndubatse urugo nawe ni mwigisha aho rero utangiye kugorana bo tuja gupanga mu Kamenge dupanze mu Kamenge aho natekereza kuza gukorera muri Ministeri ya Environnement hagataho nawe yakorera ku Mutanga Acid kuri hinzu ntibyari byoroshe amatara amazi ntibyari byoroshe kuko jewe umushahara wiwe n'uyo wandi uteranije byari 196 inzu tuyiriha 60 urumva ko bitari byoroshe ngoca namubwira ati wewe nta ngorane ati jewe urabona ko numenyesha makuru naho navuye muri RTNB ndi muri Ministeri ya Environnement abantu bari cyamba na nkaho umenyesha makuru yavuga makuru muri televiziyo y'igihugu nibagiye kukubwira yuko navuga n'amakuru muri televiziyo y'igihugu kandi mperere kuyasagatura baca bavuga ati ko gahungu kweye yego kweye navuga neza ikintu ndiko ndumva nuko ikintu cyose bajamo bikorana umwete yego vraiment umwete nubwira n'amakuru naratunganya neza nkayategura hari ukuntu ugira mizambushe neza kugira ngo yavuge neza n'ijwi risohoka abambwira abantu batakwa atarukumbesha barambwira ko navuga neza ko ndibuka ko n'igihe umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yarigeze gutelefona directeur wa televiziyo y'igihugu ati uwo muhungu kweri yasagatuye neza ati kandi yambaye n'ikoti ryiza wiyumvise guse wumvise iyo commentaire appréciation mukuru w'igihugu mba kutari byoroshe bo rero ubuzima ngaho ntibwari bworoshe kuko kugira ngo jewe nje muri Ministeri ya Environnement aho impande ya Izabu nawe aje ku Mutanga Acid tuba mu Kamenge byarabaye ngombwa yuko mu gatondo duca duhagara hajya kuri Gare du Nord kuri Kwedi Lift kome tutashobora kurihaya bisi jewe nk'imodoka y'amanuka iva kuri Gare du Nord urabona ko imanuka ikura bikasi korose kibona umuntu ahagaze hariho nkuwacamenya amaze kumenya rero agaca ambwira ngo rebe ngo nyaruka tugende naca ndamuhereza madame ati munsi imbanire ngaho kuri campus Mutanga kugira ngo aca duga ku ishuri kwigisha ati jewe iyo akazi girinze kuntora nayo shwishwishwi kuko nayo naravuye muri handa tayihari kuko narivuga ati uwundi aza kuza kambona jewe aca ntwara mugabo ni nafise amachance menshi yo kuronka kurusha mugabo ni namusiga nta sindi siri kwaza kuronka umwana urakwibarabara nuko rero tubiyamwo ku mon frère bitoroshe ariko tukabifashanya gushikaho bifata umurongo amaro ndi muri Ministeri ya Environnement ndibuka ko nari muri mission inayobe nibereye mu hoteli nzana umuntu w'umugenzi umenyesha makuru arantelefone arambwira ati rembi bariko barakurondera Bujumbura kandi cyane ati mbe n'amahoro aterega bakumbajije uwo bagomba kukugira umwasista w'umushikiranganje tijewe ataho usanga dekere bariko barayitegura niko gufata indege hageze mugabo ndaza ndashika uwo muntu yari yango mwarampamagara turakugana muhira erega wa muhungu wenza mbona nommé assistant du ministre Remi Ndayishimiye higaca n'abasistant du ministre yego kwe ntibyatebye byamaze umwaka umwe n'igice nongera ndasubira muri Ministeri ya Environnement kumbure bari bagomwe wundi umugabo naho nyene sinahate byaciye umwaka mu mwaka wa 2018 nzambona ndi muri Brarudi ndi mu conseiller chargé de la communication externe bukeye kabiri nzambona bangize ubujejwe imigenderana ya Brarudi n'izindi nzego sinzi yibagira umunsi umwe ibinyobwa byari byakenye mu kwezi kwa mbere kwa kabiri hama baca baravuga yuko umumenyesha makuru nyakuntunga bivuga neza aca avuga ati twagerageje kubaza muri Brarudi umuvugizi w'iryo shira hamwe Remi Ndayishimiye yatwishyuye agira ati urumva abantu hirya no hino bose baciye bamenya yuko ndi umuvugizi wa Brarudi ico gene baza ko vya bintu byo kuri Gare du Nord byari byaheze kame kuri Gare du Nord byaciye bihera nibyo rero ico nibagiye kubabwira nuko aho nyene nari ndi muri RTNB
bitari byoroshe nkuko nari nababwiye nabwiye ko nakora ndafata nja kuri Kwendi lift nkasaba lift tugira tujenga na madamu niho nabona ko bitoroshe ndamubwira nti mutambukanyi wanje ahangaha ntugira ikibazo tuje narahunze ndaje mu Rwanda ndaje Kongo tiby'ubuzima ndabizi tireka ndakwereke ati mu ndwi nzoba mvuga amakuru ku mugoroba imodoka izotora saa 9 avamidi sinzoyifisha ubusa nca ndondera umuhungu w'umugenzi yari afise societe ikora amaji hajya mu Ngagara muri 10 aca ndondera agakinga nkaza ndaseriva mu alimentation muri ville ashirako amakazi ya 5 kwikinga ico gihe muri abamenyesha amakuru ntibyari vyemewe n'amategeko mugabo naca waca wambara uruntu rw'urupira n'urushapo oya muri abamenyesha amakuru yego muhora muja kuri televiziyo na ya koti nziza yayindi n'umukuru w'igihugu yashimye yego hama ku mugoroba mukaca mufata ikinga ikinga narifata vamidi hama premidi ku muhingamo ngaca nambara rya koti imodoka igaciza kuntora muhira ngaca ngenda ngaca nshira muri maquillage bagaca bantosora ngaca nja kuvuga amakuru ubwo bushizi bw'amanga bose sinibaza ko abantu benshi bashobora gushobora kumanaginga ubwo buzima bubiri kuko biri kose ubuzima bw'umumenyesha amakuru bushobora kuba atari amafaranga menshi cyane mugabo kubiri kose hariho honneur iguhereza contact ni iki rero abantu benshi bashobora kugira kana ati jenzi nanye naka ryari navugishije umushikiranganje nuriye kwikinga shiri nyuma nembere mwabigenza gute urumva kubera ko byaba bigoye ikoti nivyo byari giyiza mugabo mu ngodo nta cariyo ibiharage nta byaboneka byari byabindi byo gupfira ipoze mugabo naho byabiri uko rero nca mvuga ati nta kundi sinja kwiba ndo umushinga nta ndo umugabo yiyubashe ati reka rero kome n'amategeko atavyemera ati reka rero ndakwereka ko ndabikora aca ndondera urupira aca ndabwambara nta n'uwamenya jo mukagure ampe nkambara urushapo ngaca nja kuri iryo kinga rero hajya kuri Calvados face à face silhouette nka distribuer amaji kwikinga bigoye mu frère ikingi imbere y'amabisi yo mu Kamenge Kinama c'ibitoke zize ziri parallele nawe uri hagati muri kanya gakuruwa ufise amakazi ya 6 paki navuga ko rimwe rimenetse ikazi imenetse ushitse bacuriho cubona rero hagira ugira ukate nta clignote ufise kugira ngo umwereke ko ugira ukate wacugira guke aho rero ugize gucyo umva wacutifire byashobora gucarija hari ariko Imana iramfasha ndabibamo uko muri ico gihe muri ubwo buzima we peut-être witahura kwera niwe wabona ubuzima nyene umeze mugabo none madame yazifata mu gute twabyumva kumwe ku buryo nawe avuye kwishu avuye aho yakora ku mutangaside yaca yirukanka avuga ati umugabo wanje yagiye ku kazi yagiye ahantu yagiye kandi acava yaja kuvuga amakuru reka niruke nshaka nshishu tuboga nteka kagari agenda ariye twarabitahura kumwe uko yarabona ko ku mugoroba iyo byaba byaciyemo narazana gasashe kamwe kitabone se jamais karimwe gasigurira abana batoye ni batabona umusejame nagasashe umuntu w'umugabo agendana mu ngodo ageze nk'ahantu akabona nk'utudagara twapfuye twabonetse arashobora guca tugura agashiramo gashira umutambukanyi wiwe umusejame ntuzi aho muhurira n'utuntu n'abandi agafise mu ngodo twabyumva kumwe yarabitahura kuko byari ibintu byari byoroshe bo bica biraduga rero maze kugera muri ministeri y'environnement ntangira kugira indi visibilité ndi porte parole ntangura gutembera ibihugu byinshi bitandukanye aha amakontinent yose naratembereye za Amerika Latine za Aziya yose muri uko gutembera rero ntangura kongera kuguruka ya communication yanje rero iraguruka cyane ntangiye guhura n'abandi ba communicateur ibindi bihugu bitandukanye ndamenya ibintu byinshi bitari bike none natangura rero kuza kwirondeza kuko imbere yuko nja gukora muri Brarudi nanatangiye kuza ndapostira mu agence ya Nations Unies narafise ambition naravuga ati nanje ndakeneye kuduga naravuga ati naratunze passeport ordinaire ati ndatunga passeport de service
ndatunga na passeport diplomatique tiharisigaye ko ntunga passeport ijya vege fizaga aganuza aga pochette cover nanje abari ntemberana ntangiye gupostira rero warasanga ndi nko wa kabiri canke wa gatatu mu ma projet ya Banque Mondiale atandukanye niho rero imijuru juguruka nkaba ndi muri Brarudi yego umuntu arakenera ibindi birengeye ariko ubu ndahimbawe ndanezerewe kuko aho hose naciye haranyigisha kaminuza si inscription ngo uronka amaserabisi ubuzima burigisha byaranyigishije cyane turumvise aho mpe ubuzima bwanyu burimo contrast nyinshi cyane y'ibihe bitandukanye donc gatoya ubu kameme abantu bumvise ubuzima bwanyu bwava mugerageje kubabwira no munsi muri Brarudi ubu buzima bumeze gute bya bindi vya lift byagenze gute compare gatoya murakoze cyane ibizima bwarahindutse kandi bwahindutse neza kandi neza cyane ndabishimira Imana ndabishimira kandi n'abantu b'abagenzi nagiye ndaronka bamfasha bakantera intege ndabishimira kandi n'umutambukanyi wanje kuko byose twaba tubyumva kumwe twaba tutahurana yarifute sinkiyesaba kuko ya mutambukanyi wanje afise imodoka yiwe kandi nziza simbi cyane kweri nanje nkagira naki wanje kandi ntonye natarimba cyane nkagira n'iyakazi urumva hamwe hataha ikivumburu hataha imodoka zitatu hama kandi ndashima ko nashoboye no kuronka urugo mbamwo nkubaka inzu yiwanje byumvikane yuko byagiye ubuzima bwahindutse ntibukiri bwa lift ubu nanje ndatanga lift ntibukiri bwo kuba umuseriveri ubu nanje baranseriva kandi mu bari bwiyubashe kandi cyane ntibukiri ubwo kwikorera imizigo ubu nanje iyo ngiye gusuma hari bakadogo banyikorera imizigo abo nabo bari jewe hambere aho hahise iyo wawe ni baza kutubasigana pouvoir n'abagenzi banje bose ari umfashije kwikorera umuzigo mvuye gusuma ntegereza kumucorera ari umuseriveri ntegereza kumucorera ari unsabye lift nkabona ko ntafite akanya ndamuha lift uko ndazi iyo byavuye ari umuntu mbonye muri abahungu bikorera bafise amakinga bariko baragenda ikinga rikagwa naho mba ndifise urgence gute mfise murari ringana gute ncampagarika nkamufasha kuriterura kuko no mukorege byarahindutse rero kandi byahindutse neza kandi byose ndabikesha aho bose nagenda avuga yego hama nibaza ko n'ikintu nyamukuru biciye muri ivyo bintu byose mwagiye muracamo muri ubwo buzima bwose mwagiye murabona nayahe ma leçon mwagiye mwiga à chaque étape y'ubuzima bwanyu ikigwa kirimwo muri ibi ari naco kenshi nkunde kubwira abanyeshuri nigisha muri kaminuza ya Lumière Université East Africa Star University ndababwira yuko mu buzima birakenewe yuko umuntu yiha intumbero hama kandi yamaze kwiha intumbero akavuga ati jewe ndakeneye gushika kuri cya kintu kandi akagwana kugira ngo agishikeko si byiza kubo umuntu adende bukigwa no gukora hama cyane cyo nabonye novuga jewe cafaje cyane ari naco nobwira n'abandi bose no kugira imigenderanire myiza n'abantu umuntu uwo ari we wese muhuye nitunga kuri wewe kuko ntuzeje ukuntu bishobora kugenda kuko ndazi yuko bene abo mugenda mubonana niyo baheza bagatunga urutoki ati nyamara hajya hari umuntu muzima ashobora kuba yokora iki kintu hama rero maze kuba ugira afite imigenderanire myiza n'abantu umuntu wari wese ukamuha agaciro kiwe hamukongera ukamuntu ufise umwete n'ubwira ukavuga uti hari ikintu nkeneye kandi nkeneye kugishikako kuko yaba ntari mfise umwete n'ubwira nari kuvuga nti iyi facture ije ya Regideso nkatangira kuja kugora abantu ngo nimumfashe kuri ya Regideso oya ibyo sinabigiyeho navuze ati ntegereza kwibako nk'umuntu w'umugabo mfume mbu umuseriveri mfume nikorera imizigo mfume nkora igiri gute hako nja gusegerereza mfume nsega mugabo anyunganira kuca nanje naronse umwete n'ubwira hama ukirondeza kuko birashoboka ukirondeza birashoboka nturira amaboko
hama kandi ntumve kutegereza kureka amaboko kuri naka uwo naka nawe arafise ibibazo vyiwe ibeko nk'umuntu w'umugabo urondere kandi birakunda ufise abantu mugiranye imigenderanire myiza n'abantu uri honnête surtout ufise ukuntu ikintu cyose ukora ukagikorana ubwizigirwa abantu nabo barakwizigira. Murakoze cyane nibaza ko n'impanuro zishobora gufasha abantu benshi muga kandi kanashaka ko dukora kugira ngo turangiza mwambwiye ko madamu wanyu ubona akiri umwigisha ubu asigaye nawe akora business muga iyo business akaba yayitanguye muri Bralodesque c'était vraiment nécessaire amaze kubona yuko ngiye muri Bralod ibivanye nuko nawe nyene yambona nari mfise umwete n'ubwira bivanye n'abandi bamubwira ati buryo umugabo wawe n'igitangaza ati yiruka muri ibi nibi kino umugabo nawe nyene yaranyapresiye sinzi ukuntu rero byashitse yigisha hama ico ntavuze nuko namutwaye ahejeje lycée pédagogique hama cagira umwete ariga kaminuza kabisa arayiheza ayihejeje rero bacamuha kwigisha kuri ya entrepreneuria ahantu yigisha ku Mutanga Sud ariko arigisha rero kuri entrepreneuria niyo yamukabuye arabona ati ibi bintu nigisha abana ngo bazoje kugira entrepreneuria bejo hose no mu entrepreneur higa nguwo abigiyemo amaze kubijamwo uno munsi tutagara ndatujya kweri kandi tumeze neza dusukuye turimo amavuta n'udutunguru kandi turyoshe n'ama projet no banarashitse ko ayafisemo uruhana ntangere gose kandi ndamushigikira cyane kuko yahavuye ananyizigira yarashije appel d'offre muri societe yiwe yarakeneye umushaje de relations publiques na marketing hama j'ai postulé chez elle j'ai été retenu c'est moi qui est chargé de la communication, chargé de marketing, chargé de relations publiques dans sa société où le PDG c'est mon épouse. Appel d'offre mugabo yabaye consultation restreinte ça n'a pas trop publié mugabo yarabaye publié gatoya ndabimenya mba nateze kumenya mu bambere rero yema recruté kandi je suis très bien payé par elle. Est-ce que ni harabayemo ikimenyane urumva muri iyo poste ariko arapibliya harabayemo ikimenyane bavumbira tekereka kubivugira hejuru naco ndahari yarabayemo ikimenyane ndapostira mugabo yari fantasy maze kuba recruté rero nawe arakenguruka akazi ndamufasha kuko kenshi nkajya presque chaque vendredi tout le dernier vendredi du mois ararondera agahoteli keza akanyicarika akangurira umukeka ati mon chargé de com ati bienvenue oui yego akandi kantu ngaske ntago mwigeze muba complexe peut-être kwiyumvira ati madame kuja cyane muri business ntago byigeze batera ubwo canke rero complexe nk'abandi haraje n'abandi bagabo barambwira ati wa muhungu watu umugore wawe uramushoye atumushitse mu badandaza none ndamushoye gute twomona afise le frère ya business ati reka atumva abadandaza barafise ukuntu baza barabonana ngo bariko baraganira business ati nakazi kawe hama mugabo ndavuga ati ndamwizigiye nizi saha icyo naciye nkora kubera nzi cyane igisagara ku Musonga ubu ngubu nabasigaye akizi naramutemberaza amahoteli meza ngasha ndamubwira atumviriza rero parmi les aspects za business namubwira atubonye umuntu ukabona ko mushaka kuganira business selon icyo mugomba kuganira wakimezi uburemere bwacu uwo muntu arashobora kumujana mu kabare ko kumutwenzi kuri Gare du Nord canke urashobora kumujana kuri Kiriri Garden bivana n'uwo ari we n'ico mushaka kuyaga ubu rero bikora gutyo kandi bikora neza cyane ndagira gutya kanire telefone nka 2:00 z'ijoro ati burya ndi kuri Marta Hotel hari mu partenaire tuko turaganira business n'uyu mwanya turiko turavugana yambwiye yuko afise dîner d'affaires ego nibaza ko biraryoshe cyane twagiriwe n'amahigwe kuko
uwo yagumye avuga uwo mutambukanyi we yagumye atubwira bashoboye kuzanana nibaza ko mu kanya turabacishirizamwo nawe atubwire ingene vyagenze ingene yiyumviriye ico ciyumviro mais en attendant nashaka juste amajambo abiri canke atatu ugire ikintu wiyadresa ku bariko baradukurikirana harimo abajene bari kuri université uno munsi kenshi usanga bari baje ba sécurité bakeke sécurity mugabo quand même hariho n'abacika intege kumva ubuzima n'ubu iki n'irihe jambo babwira ryo kubatera intege kugira ngo n'uzogwa wese kuri kino kiganiro ntazahagarike nkuko namwe mutahagaritse. Ijambo ryo kubatera intege ni rimwe si ugukengera ibikorwa bakora wavuze bakaka security ndababona aho mperereye yahashitse kuva saa moya z'agatondo atashe saa 12 arafasha urwo rugendo mu gatondo agenda mu gatondo yaje n'amaguru nkunda kubabwira nti gira umwete n'ubwira rondera mwirondeze narigeze kuja muri komine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro twari dufise urubanza urwo rubanza kubera hari muci imodoka zari zacafuye rero haca haza umuntu agomba kumera nk'umusazi mugabo afise indobo irimwo amazi iyo ndobo irimwo amazi yari afise n'ibitambara bibiri aca yegera buri modoka yose agenda ayoza inyuma kuko ntashobora kwinjira imbere nta kindi yasaba kwa rukozi iyo modoka gusa tuvuye mu rubanza dusohotse dusanga imodoka zisa neza zirakayangana nubwo ko buri muntu wese yaca akora mufuko umusigiye 1000 umusigiye 200 umusigiye angahe ako kantu karanyigishije ari nako ngomba kubwira n'uri karadukurikirana yuko mwirondeze biriho akazi kariho nongera ntanga kandi karorero gatoya uno munsi umukwiziniye wiwanje namuhemba 70 ku kwezi 70 ku kwezi namuprenyasharije byose nubwo ko umwana w'umuhungu ibyo 70 ugwije n'amezi 10 n'ibihumbi majana 7 ugwije n'amezi 12 n'ibihumbi hafi majana 84 urumva ayo mafaranga ni menshi cyane naho ukora umwaka gusa harimo umutayo wo kuba ukora business yawe kugira entrepreneur ugakora ibyo utarinze kuba uri kurasegerereza uwo mwete rero ukorera muri ibyo kujya utokora mu bindi uno munsi hari abantu bafise impangu madame arakora serugo nawe arakora nta muntu n'umwe afise ako kanya umuyaya ariko ararera abana umuboyi ariko arateka mugabo gacu usanga ya majaride yacu yabuze abantu bayakupagazo ya mashugwe yacu yabuze abantu bayavoma bapompa ubukoko kugira ngo bupfe yabuze abantu bashobora kuyaringaniza neza mbega ntibokora aho kazi kupe igura ngahe igura amafaranga makeya kuko niba mara gukupa kwa naka bukeye azoca abwira ati mbe shaho ariko je gazo yambanye nyinshi azoca heza avuga ati erega genda no kwa naka nawe nyene ari umuhungu yankopiye genda no kwa naka urabe ko nayo gukupira gutyo akazi kaboneke ariko mu Kirundi bavuga bati kwitona bugatondera ni watona guke ubukene buzotondera ariko ni wavuga ati reka nkoro urondeze ubuzi buriho ndakunda cyane abantu b'abakenyezi usanga yikoreye inkoko irimo umwumbati irimo ikaranga ariko arazunguruka muri quartier ndabakunda gose ndakunda cyane abajene usanga afise impuzu ngaha ariko aratembereza canke ibirato bajya bararondera kandi turiko turabarikiririza turumva ko abatubona bakomakomeye bagiye baraca muri ubu buzima rero ni kucyo twakwirondereza gutyo uno munsi hari amakoperative menshi nyene cubano kuri igihugu yarateye akamo ku makoperative amafaranga ni menshi makomine kuki batoja gukora ivyo bikorwa hako bareka amaboko umugasanga umwana w'umuhungu afite imyaka 25 yarahejeje amashuri ngo abakwa tonto ngo abakwa tantine ngo abakwa grande sœur ngo abakwa grand frère sidabitahura rero jewe nkande nkaremi hani Bujumbura nta benshi nari mfise aracenja ko mu makizare mbo mu serveur ndikorera imizigo kumbure nari kuronka abantu babagenzi naja kuba ku mugoroba bose ntegeza kwibako kandi byarakunze nabo rero nibaza yuko no batera intege nkabatera umwete nkabatera ubwira yo kwirondeza bakaja hirya no hino bakarondera kuko biriho ibyo gukora ugiye Nairobi upfuye guhagarara gutyo ugiye muri supermarket haca haza umuntu akakogereza ikirato none ugenda utamusigira uramusigira nibyo rero no batera umwete no batera ubwira ntibarera amaboko ibikorwa biriho
kugira ngo bashobore gukora noneho biteze imbere bateze imbere imiryango yabo bateze imbere n'igihugu. Yego. Nibaza yuko tumvise byinshi batubwiye impanuro nyinshi cyane kandi nibaza ko umwe wese ku giti ciwe yaba inspire. Reka tutarinze kubatora umwanya cyane dushimire Monsieur Remy, mwumvise histoire yiwe, nibaza ko ushaka kwiga yize uri karakora utari karabona ejo utari karabona ingene bigenda niki arumva yuko urashobora kubura ahantu hasa peut-être nahijimye canke hasa peut-être nahadasa neza cane mugabo imbere misi yose hamariho umuco. Ego turabashimiye cyane. Remy, mwakoze kutwitaba mu kiganiro. Ndakengurutse cyane ko mwabonye ko bibereye ko ngira icyo no sangira n'abarumuna banje no sangira n'abashiki banje batoya ndabatera umwete kuko kumbure nanje ndafise abanteye umwete nanje rero ikabangoma ko ndabatera umwete. Nimwantumira ku kindi kiganiro ndi ngaho kugira ngo dufashanye urugwaruka rwacu rushobore kugira ico wimarira mu buzima. Nibagiye kuvuga yuko nimba nigisha kuri Lumiere nkafata konje y'iminsi 10 suko bamahemba amafaranga menshi no kugira ngo ashobore kuganira n'abarumuna bandi bari muri kaminuza ndabaganirira ibinyene kenshi iyo turi kumwe mengana amayagwa ariko naratangaye barampaye fiche ngo nzoze ngira apere y'abantu basibye jewe mfise indwi yo kwigisha kuri Lumiere nta pere ngira kandi nta n'umunyeshuri asiba murakoze. Ampe gato yikwera abantu bashobora kwibaza ati peut-être ivyo ni ibintu Monsieur Remy ariko aravuga gusuko nyene mugabo jewe ubwanje personnellement namumenyeye kuri Lumiere histoire yiwe nayimenyeye kuri Lumiere ku ishuri parce que numu professeur atari juste kubigisha kugira aheze kuru mugabo ubwo buzima bwiwe bwose ivyo yaciyemo arabibwira abanyeshuri. Umuntu wese nibaza yaciye imbere murashobora no kudufasha meno mu commentaire abandi banyeshuri bazoyibona. Umuntu wese yaciye imbere yiwe histoire yiwe arayizi kandi nibaza ko twese yaratumotiva n'icyatumye n'inyuma y'ishure n'inyuma ya ko yiwe ndamurondera nkavuga ati no ifo kameme yuko ibi bintu tubwiye mu ishuri turi abantu 50 peut-être bipartage n'abandi bantu bose abarundi bose bene gihugu aho bari kugira ngo bose bibafashe. So turashima umutima wanyu saba papa benshi canke bakuru bacu benshi bagaruka inyuma kuvuga histoire yabo mugabo muri baki kandi bazako n'abandi benshi tuzobagira kuri ifoto kugira batuganirire hama tuba ku Burundi buryoshe. Murakoze cyane. Naho butamu kindi ganiro aho tuzoba turi kumwe n'undi mu invité nawe nyene tuzoba tuzana indi histoire kugira ngo tubandanye tuba inspiré kandi umwe wese abandanye akorere muri domaine yiwe. Merci beaucoup.